umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH ngo waragerageje gukurikirana abantu bawituye na cane abahurikiye mu migambwe itavugwa rumwe n'uri ku butegetsi cyo kimwe n'abamenyesha makuru vyavugwa ko baburiwe irengero. Ivyo vyashikirijwe na Dr Sixte Vinyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwerekana amategeko mashasha agenga uwo mugwi. Igihe batubaza ibi bibazo tukabona ikibazo kijanye n'ibi, ico twihutiye kwari kuja kuraba mu maraporo yacu turabe abantu twoba dufise dushobora kubereka nico twabakoreye. Twatanze raporo ndende cyane ifise impapuro 64 yerekana umuntu wese twagiye turafasha ari muri ico kibanza. Ariko twibutse ko mu madosiye turaba mu butungane, amadosiye dusanga mu mabohero ata mugambwe uba wanditseko, tubaha banditse ko icaha uwo muntu yagirizwa. Muga kugira ntibayumvire ko twanse kwishura ico kibazo, twaciye tugenda kuraba abantu baba baratwituye, dusanga harimo abantu basanzwe bari mu migambwe itandukanye, cyane imigambwe itavuga kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Mu byo twashoboye gutanga kuva ku rupapuro rwa 3 gushika ku rupapuro rwa 13, urumva n'impapuro 10 z'iyo raporo, twanditse ko abantu baba baratwituye bafise isano n'umugambwe uyu canke uriya. Twaciye tubishira mu gicapo, aho umurongo wa mbere twawushirako amazina y'abantu bose batwituye, ugasanga ni nk'umushinga amateka aserukira intara kanaka mu mugambwe kanaka, tugaca dushira ku nimero yiwe ya telefone kugira ngo umuntu azokenera kuraba neza kwico kintu twavuze ari ico azoshobore kumuhamagara wenyene adaciye ku bandi. Tugaca dushirako izina ry'uwo yatabarije, tugaca dushirako kundi murongo ukurikira ibijanye n'uwo muntu, hari habaye ingorane zimeze gute, baba bamuhoye iki, icyatumye twitura n'ikihe. Ku murongo ukurikira twaciye dushirako ivyakozwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu hamwe n'icavuyemwo ko uwo muntu yarekuwe canke ko agateka kiwe kagiye karatera imbere gusumba. Muca mumva urinze uronka impapuro zishika 10 uzurandika umuntu mumwe yakwituye n'ico yaraje akubwira, ucumva ko twagerageje kusigura neza ko umugwi wagerageje gukora bidasanzwe. Tuvuye kuri iyi migwi y'abafise ivyo bafitanye isano n'ivya politike, twaciye dutanga ikindi gicapo cerekana abantu bose batwituye bafise uruhara mu bijanye no kumenyesha makuru, abamenyesha makuru. Aha naho wasanga ari bimenyesha makuru canke amaradiyo atandukana. Tugatanga izina ry'uwatwituye, tugatanga izina ry'uwo yatabarije wariwe, tugatanga ivyerekana ivyo yadusavye n'ivyabaye ingene vyagenze, tugaca dutanga n'inyishu yavuye mu vyo twakoze. Niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukavyerekana, niyaba yari yabuze irengero hanyuma tugashobora kumutora tukamwerekana. Nibaza ko ibi muri abamenyesha makuru nabwi mubizi, kuko twarakoranye akatari gake kugira ngo dushobore gufashanya. Nibaza ko mwabibonye. Ndiko ndaraba ndabona abaje bafise bava mu binyamakuru nka Iwacu, Isanganiro, Bonesha, BBC, izo zose mukaba muri ngaha. Nibaza ko muzi twoba twariko turakorana kandi birumvikana. Kuri iki duce tubwira ko tuvuga n'ibijanye n'abandi bantu nk'abaharanira agateka kazina muntu, nabo nyene bari mu bo twafashije. Twaragiye turerekana amazina tuti hari umugwi w'abamenyesha makuru bangahe, mugabo hariho n'undi mugwi w'abarabe vy'agateka kazina muntu twashoboye gufasha. Gutyo twaca twimvira ko abantu bariko barabisoma bazofata umwanya wo kugenda bakagira amatohoza bakaraba ko ivyo bintu vyakozwe. Ariko icadutangaje nuko mu gufata ingingo ntitwibaza ko babisomye canke batuba barabisomye, mugabo ico tuzi neza nuko ata muntu numwe muri abo bantu bigeze babaza,
kandi ntibigeze babaza abaseruka ibihugu byabo ngaha mu Burundi. Turavye ubumwe bwa Buraya, abaseruka ibihugu vya Afrika canke vya Aziya nta numwe babajije, yaba amashirahamwe mpuzamakungu akorera ngaha mu Burundi ntibigeze bababaza. Tugaca twiyumvira igituma baba baragize ivyo. Nico gituma twaciye dusubira gusaba ko hokorwa amatohoza yimbitse kugira barabe ko ivyo iyo ngingo yafashe vyoba vy'ukuri bijanye n'ivyo twarungitse. Ariko nongere ko akantu kamwe nongeyemo kare mu gifaransa, twasanze abagize uwo mugwi wose ata numwe avuga igifaransa arimwo. Abantu bose bagize uwo mugwi bavuga icongereza. Ntituzi ko vyoba vyavuye kuba bahinduriye, ashobora kuba atabihinduye vyose ngo abishire mu congereza canke ko vyoba vyavuye ku yindi. Mugabo biraboneka ko ivyo twabahaye by'ukuri batabisomye ngo baheze bafate ingingo. Kubibaza ko uwo mugwi w'igihugu utagifise ico bita stati A mu bijanye n'agateka kazina muntu, Dr. Sixte Vinyini Muraba yagize ico abivuga ko stati A atahiraje, tugumana stati A gushika mu kwezi kwa gatanu ndibaza mu 2025, kuko mu mategeko agengaganiri avuga ko n'imiburiburi hatereza guca umwaka ukigifise stati A mu gihe woba wari uyifise. Mugabo muri uwo mwaka ari ibintu bikorwa bitandukanye bishobora gutuma iyo stati A uyigumana. Kuba Uburundi buheruka gutogwa kurongora akanama ka ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu ngo bishobora kuzotuma Uburundi buba akarorero keza mu vyo gukorera ku mwanya amaraporo asabwa no kuba akarorero keza mu bindi bihugu mu bijanye n'agateka kazina muntu.